ibi bihe personnellement mfise intahe nyinshi mu buzima kuvy'Imana agira akora biciye muri kuno kwezi. Nico gituma n'utwiteze n'ibitazovugirwa ngaha tuzobera bikorera mu buzima bwanyu. Haleluya. Rero inondwi ya nyuma yabaye indwi aho tuvuga tuti umuntu agire uruhara apana igipara kugira uruhara mu gikorwa c'ishengero. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Nico bituma uyu munsi ikintu njya kubaganiza ni ikintu tumenyeye kumva bise naho gihurira niyerekwa dufise nk'ishengero cyitwa gukorera abandi haba mu ishengero canke hanze. Gukorera abandi mu ishengero canke hanze. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Tujya kwitiza cyo dusome hari mu cete cyandikwa Filipi ice cya kabiri umurongo wa 5 shaka 8 ndaja ndazana n'indi mirongo ariko ndagomba ngo tujane kugira ngo tujye kumva ico tujya gusengera twe turarangiza. Gukorera abandi mu ishengero canke hanze. Aba Filipi 2 umurongo wa 5 shaka umurongo wa 8 hatubwira ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana ntiyiyumvire yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako cyo gufata cyane nk'ubudata ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika usa n'abantu bien qu'il était Dieu. Umurongo 8 ariho ngomba kurangiriza kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu kandi urupfu rwo kumusaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Iyi ni inkuru ivugwa kuri Yesu Kristo irimwe amajambo magufi singombye kubagira singombye kongerako kubera umwanya mugabo bariko batwereka ingene Yesu iyo tumuga ngo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu iyo tumunezerwa ngo yaduhari ibyaha byacu nuko yadukoreye. Biragora ko cinjira mu bwenge ko wewe tuvuze gukora ucibona umukozi imwe wiwanyu ucibona wa wundi menga vyiwe nta niko byarangiye ariko nagenda kubwire ici on parle du service. Tuwe turavuga ikuwa cyo gukora Imana yakoze ikoreye umwana w'umuntu nico cyavuyemo wewe. Vous êtes le produit du service de Jésus-Christ. Imana ihabwe icyubahiro. Ngomba tuyumvire ikintu kimwe mbega uwo kubwira mu majambo make nirihe tandukaniro riri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Harimwo vyitwovuga mgo kimwe mu byo ngire mvuge ni cyukuri. Isezerano rya kera n'umuntu ahawe regime de sanction n'umuntu ahawe ibintu ngo abikore kandi bizi ko bijya kumunanira kandi n'amateka acaja gukora niyo vyamunanira. Iyo ni isezerano rya kera. Baguha ibikoko ngo bisabisha imbabazi kandi ayo mabazi aja guseswa y'ibyo bikoko Imana ntiyemera. Nico gituma abantu bavuye gutanga ibimazi ku ngoro Yerusalemu ngo bariko baramanuka bavuye kubitanga bikokoye batanze inka impene n'ibintu byose vyavuyemo MINEVAM z'abana vyavuyemo rasyo ngo bamafisa akaje umutima akababwira ngo muri abanyavyaha. Nico gituma kandi baha amategeko menshi ashika ku 313 iyo wihenze kuri rimwe rikakunanira vyose byaca bigwa mu mazi. Régime de sanction, régime ya échec. Umuntu rero ahawe ibintu adashoboye uwayimuhaye arabizi ko bidashoboka mugabe icari karakora ariko amutegura kuzomutahura. Nico gituma isezerano naryo rishasha ritagira gasemwe ariko birivuga ryo si régime de sanction ni régime ya grâce. Nubu n'Imana izana ari bwizanishije. Nico gituma Yesu amaze kubona ko umwana w'umuntu vyamunaniye ngo yaciye ngo abona ko Imana tobana yabwumira ko muri ko murahona. Acagira impuhwe n'urukundo bigatuma ngo ahe ubumana bwiwe akamanuka ngo akakira ubumuntu passerma ubumuntu akaca yakira n'ubugurano apana ubugurano gusa akaca yakira n'urupfu rwo kumusaraba bishikira ngo aravumwe mu gishingo cyawewe. Imana ihabwe icyubahiro. Isezerano rishasha ni Imana idukorera kugira bidukore ko hama twizane.
kuko duhegeye gutsindirwa mu isezerano rya kera. Imana ihabwa icyubahiro. Mwene majambo, c'est comme si on disait guti erega mu isezerano rya kera ntitwumvise, mbwa muri shasha turumva. Intumva zitumviye mu mategeko cyazumvira hehe mu buntu. Karabakoze ko kurumva kabariye. Intumva zitumviye mu mategeko zikwiye kumvirizwa hehe mu buntu. Niyo ubusigaje uzanye ibihano, abone hari abantu batumva amategeko ko nibigeze bayakira neza, kandi niko bimeze. Adamu yahawe ibyabujijwe mu itongo rya Edeni, acahitamwe bijyabujijwe n'ibyakiyakora. Ariko ubu Imana yabwiye ngo ibiti byose genda ugiyeko, kese kajya kamwe, acahitamwe kajya kamwe. Isezerano rya kera n'ahantu umuntu Imana mwengo ni wimenye ndaguhaye 613 ariko isezerano rishasha ivuga ngo nagukoreye igikorwa cyo kugucungura akiriza amaboko yompi biciye mu kwiha no mu kwizera. Imana ihabwa icyubahiro. Le langage céleste, imvugo y'ijuru ishikira umunyabyaha ni lo service, no gukorera abandi. Imana ihabwa icyubahiro. Paulo ariko aratahuza ishengero ry'ikore rya hano hantu Filipi, agomba kubabwira ati mugire uwo mutima, kuko uwo mutima niwe watumye Yesu aza. Uwo mutima niwe wahagurukije Yesu ari mu ijuru mu cyubahiro cyinshi kirengeje, mu bwiza buhebuje, ariko yumva akeneye umunyabyaha ko yohindukira. Ati mbana rije nshiraho iteko rya 614 ntibikunda. Ngwije na gatatu nkaronka 1226 naho ntibikunda. Nginda ibipfunyafunye vyose ndabihinduremo rimwe yitwa urukundo. Kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, niyo gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana ihabwa icyubahiro. Nicyo gituma turavuga gukorera abandi, turagomba gukorera muri iyo nzira Yesu yakoreyemo, kuko niyo yashitse, niyo yatumye ishengero ribaho. Yesu sinumva ngo yaragize sheke mugo yaratangara. Igihe cyose Yesu yavuga ngo hageze ku mwana w'umuntu ashigwa mu maboko y'abambuzi, kazoshigwa mu maboko y'abambuzi, bazomufata bazomwica, ariko kumusubira gatatu azozuka. Abandi mbega ninda azogusubirira? Quel est le successeur? Nyina wa bene Zebedayo ati bikundesha bikunde, abahungu banje umwe agende hafi iburyo, uwundi ariko arondera ama promotion, atumvise n'icyo Yesu avuze. No umuntu avuze ko agiye gupfa, we wumva uzohaca haja cyangwa ukwiye kumenya ikizotuma apfa. Bamwe 10 basigaye ati umviriza rero, wabonye abagore b'inkerebutsi, raba aratwaye inamba, raba ngo batangura none kugira ibintu byo by'amashavu. Abwe ati nimuze hano mwese, murazi yuko batwara amanyama bayatwaza ituntu n'ubuja, ariko mwebwe siko biri. Nguzogomba kuba mukuru azabe ukorera abandi. Nimbaro découragement, guca intege kwa mbere kubaho, je nuko ndagufata. Womenga n'inzira ihita mbwa ntihita iyo nzira, kuko munabwiye ngo aba bantu dufate nk'ubu niba muri 300 cyangwa 305, atugomba gutwara genda bakorere, ukaje bita nka formule itumushika. Nakubwiye umwanya bizotwara, nakubwiye ingene bizogenda. Mene majambo uzovyamamwo urinde uva hano ku isi birimo n'inzira idashika. Yagomba kudekuhaje, agomba guca intege kakantu k'umuntu ko kurondera kuba hejuru y'abandi, kuko kajya gashaka ko ataco gushaka no kumara. Imana ihabwe icyubahiro. Paulo abafashe ishengero ry'aba Filipi, agomba gaterega ndabazi mumeze nka jewe nko nahoze, ndabaza hano ari hose ni Yesu byaramushikiye. La tendance y'umuntu niyo kudomina umuntu igihe twa kudomina ibintu. Umuntu yamagomba kuja kuba guhagara ku gikano umuntu aho genda gutunga ivy'Imana yamuhaye. Uzoraba ikinebwe cyambere kirakuna amateka kigenga. Ukoze ku iteko ry'umunebwe murafatana kwera amashati. Mugabo uzobona umuntu afise ico yimariye, afise n'abari karabera umugisha, naho muvuma arakureka. Ati jewe simfise agaciro kuri ko wanyoye cyangwa utanyubashe, ngo mumbwire ko ndiki nibisanzwe. Ndafise ico ndi, muhira baracubaha, kwishengero baracubaha, abandi bose baracubaha, gusa ni utantahuye.
ako pima wihende ku muntu akini karata guhera mu gatondo gushika ku mugoroba, ku muntu aza amafilime yose agenda arasohoka, aza amakuru yo muri Amerika atararenga akanyaru, mwe nawe wakozeko. Reka urakoma inzuki. Umuntu yaba agomba kuja hejuru n'igihe Imana bikiramucisha bugufi. Iyo turavuga gukorera abandi, turagomba gufata wa mutima wari muri Yesu, wa wundi utanezerewe kunezerwa iyo usanzwe unezererwamo mu ijuru, ko hari ubwiza buhebuje, hararyoshe mu ijuru, ubundi wewe ugira ntuzogaruka. Nicyo tuma n'umuvyo usezeranirwa nta kuzogaruka ngani tutamara guca za manzi imyaka 1000, kuko umaze kuhashika biragoye kuhava. Nicyo tuma na exemple parfait iri excellent Imana tubwira ni Yesu yahavuye akaza ngaha, akakira kuba mu bwato, akakira kugera mu mateko ya Herode, agatanga ikora ataciye, agenda kuyakura mu rufi, bakamwita amazina yose, agakanya gatwagwa mu nsiguro y'abantu, avukira mu muryango usanzwe bajya babaje. Ariko ivyo byose aravyemera. Igituma yaravyemera, ntiyaraba les conditions du moment, ntiyaraba uko bimeze mu jya mwanya. Oya, yaraba icyo azoronka amaze guca. Yarakubona Mw'Ishengero muri korale, yakubona wahari ibyaha, ariko ntiyavuze ati nginagiye ku musozi Elayono, haleluya, nginambara ikanzu yera bose bambone, kimvuga mu majwi mpibongoza ngo haleluya ndabahariye. Suko yavuze ati il va falloir combat mu nda ya Mariya ndegwa na Yosefu, ngenda mu mateko y'abavyeyi b'umubiri, ngenda mu banyabyaha ntibantahure bakanyita amazina atariyo. Iva falloir ko bankubita ibimo uko babishaka, mbwa ntibirenga 39 kubera amateko y'abaramara mukingira. Ntiyarengeje 39. Vyose yaravyemeye kuko atashira amaso kubikora mushikira, yashira amaso kuvyo yiteze. Imana ihabwe cyubahiro. Yesu yahisemo imvugo igushikira wewe nk'umunyavyaha, inshikira nk'umunyavyaha yitwa le service, gukorera abandi. Indwi nkuko twako turavyibwana ku munsi wa mbere, nahantu vuga ngo twarafashijwe, twarakomeye, twarakize ibikomere, twaraha amasezerano, amwagiye gushika, hari ivyo Imana agira avuga izokora, tugiye kubona by'ukuri impinduka mu buzima bwacu. Mugabo kandi nugiye ngo duce tugira picnic. Uya, iyo uvomerewe nugira uvomere abandi, iyo woroherejwe nugira woroheze, iyo uhawe umusesekara nugira ivyo byasese birenga ku mbiga bigiki abandi. The service. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Yesu umwitegereje, ukitegeza n'abandi bantu bagiye baragira igikorwa cyo gukorera abandi, hari ibintu bine bishobora kuranga umutima ugomba gukorera abandi. Iyo umuntu abishize mu ngiro, iyo umuntu avyiyumviye, iyo umuntu asenze ahagaze kuri vyo, iyo umuntu abifatanije n'ubuzima bwiwe bw'impwemu, uyo muntu acika umuntu w'ikimaze hano ku isi. Nimba Yesu yaronse umuntu kubera kubabazwa kwiwe, hari ubundi buryo bw'iwawe nabwo Imana yo kurongora muga bukoresha ugakwegera abantu ku Mana. Nimba Yesu yakoresheje kwitwa utacafise, kwitwa amazina atari yo mbwa akavyemera, hagenda wo gutuka, ariko Imana yondera umutima w'umuntu ari impande yawe. Nimba Yesu yaciye ahantu adatahugwa, incomprehension, kudatahugwa, hamwe ivyo bakuvuga ko vyose tanakime gihuriye ko nibiri ku mutima wawe, akavyemera, hagiye nawe vyiri kuracamwo canke uzocamwo, ukabicamwo n'umutima ushima Imana, vyo biko biragomba guhishura Yesu umuryango iwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Jésus le modèle parfait, akaro keza k'umuntu akorera abandi. Kenshi iyo bagiye mu manza muri seminaire, abantu benshi baza ngo mbega ngo turiserva. Abantu benshi bakunda kwiserva. Haro n'igano cyitwa kwiserva. Bamwe barakize. Bamwe baravudatega mwidegemvyo nahantu twiserva ariko kunyama ta muntu ahagaze. Abantu bamaye kurondera akantu ko tuma bagenda bagukigwa. Niga ko umuntu yumvira ku vy'abarati mbega abandi bo bariko baragukigwa nabo. Nagenda ubwire niyo wishishikara, Imana izokikureka wishishikare, uzogaruka uti Imana nasanga taho nishikanye. Mugo niyo wirekurira muri nosi, muri no shengero, mujya muryango wawe uri kurondera ineza y'abandi,
uzotanga imana ikirahagurutsa abandi bantu ku bwawe, kuko imana ntibesha. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo warundarunda ukarundarunda ugasura ukarundarunda, uzoye kurarundarunda bw'abandi baze babige, vyotuma bitangwa ari uvyitangi, ayi imana izone ku marayika n'ibihe kuza kuvyitorera. Imana ihabwa icyubahiro. Gukorera abandi. Iyo tuvuga gukorera abandi mu gifaransa ni servir les autres. Le mot servir ça vient de service. Umenga n'umukozi w'abandi, mu kirundi niko tushobora gutraduiza, ariko ça vient du mot servitude. Twamenyereye mu isezerano rya kera. Kera iyo bavuga ngo hano hari umugurano, yari umuntu aguma areretse shebuja ko ataha. Uyo muntu yari afise ibintu yihutira yabonye shebuja yinjiye. Kubera vyari hari ibuyuda n'ibyo bihugu biri impande yaho, vyari ibihugu birimo ubugaragwa. Iyo umuntu yaciye hano murazi hari inkungugu, ikintu cyambere kimugaragara ko ni inkungu ku birenge. Umugurano rero yari afise muri we ibikorwa bibiri byihuta: gukura inkungugu kuri boss yinjiye no kumuronderera utwafungura. Nibyo bintu bya mbere iyo abonye boss yinjiye, yabazi ko atabikoze bituma n'amaranga mutima ya boss ahinduka. Mugabo kandi yaba yase muri urwo rugezo, muri urwo rugo gute, yaba yaguzwe amafaranga. Nta kintu na kimwe yigira yishuza, nta mushahara, nta gateka, yakora ibikorwa pour le compte du boss. Yakora ibikorwa kugira ngo nezereze uwamuguze, byari byo nyine. Kandi iyo boss nawe amuhaze, yaramugurisha akamutera ibe, akamutransfera ku rundi rugo. Imana ishimwe ko Yesu naho tumugora atadutransfera ahandi, aratugumana kuko n'umukunzi wacu. Ni boss wa mugabo ntaguharuruka, aragukunda muzo ntehe zawe no kudatahura kwawe, mugabo akakubandaniriza kugira ngo uzobe parfait demain ou après demain, ejo canke hirya yejo. Servir les autres biratangaje ingene ugiye kuraba intumwa ziko ziratanga ivyete mu ntango, bamwita ngo Paulo umugurano wande wa Yesu Kristo. Yesu bwe yavuga ngo umwana w'umuntu yaje gukoregwa, yaje gukorera abandi. Il se représente comme un serviteur. Imasama kimbere ko Yesu agena ku musaraba, yahitanye amazi aza koza ibirenge by'intumwa ati kareka ndagusavye. Kareka. Ntibavyumva. Ati hamwe ntobikora, naho noba mpuriye na mwebwe. Mene majambo muzi nk'umuntu ahambaye, ariko ico nico cyari musoro rya kera, ça n'a pas marché. Mene majambo mwebwe nyine nahamagaye mukava mu mafi, mukava mu makora aho mwari mukora, mumbonye nka boss, nk'umuntu ahambaye, naco vyo bakora ko musanzwe mugoye, ndabazi mu mutima, ntimumpende, ariko nina bakorera aho ndaja kwinjira mu mutima, muraja gutahura. Nintakora ivyo naho twoba duhuriye. Hamwe ntokika votre serviteur, hamwe ntokikuri karabakorera, mwokwemera ko nshoboye, mukaca mungumiza mu cyubahiro canje, mukaguma mu cyaha cyanyu. Erega abantu bose abanyabyaha ko bevaga ngo Imana ntiba, barabizi neza ko ari Imana kandi ko ishoboye, mugabo naho babizi uko babandanya bagendera mu cyaha. Mugabo arabicakuzanye, ntiwazaye nuko Imana ihambaye, kuko warasanze ubizi naho kiri mutoye, n'umwana w'imyaka 2 avuga ati Imana ntimpana. Arabizi n'umwana w'imyaka 2. Icyakuzanye n'umunsi utaha urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Ubwo rukundo nago rugaragara hehe? Mu bikorwa Imana akoze ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Yesu rero hamwe n'abagiye baratwitangira imbere, barashobora kutwigisha ikintu gikomeye cyitwa le service. Kimwe mu bintu bine ngomba kuvuga, icambere cyaranze Yesu Kristo kikaranga n'abandi bantu mpaba mvuga mu kanya, nukuja gukorera abandi ari umuntu afise urukundo rw'Imana mu mutima wiwe. N'umuntu afise urukundo rw'Imana mu mutima wiwe. Haleluya. Kubwo urukundo Yesu ntiyisanze hano mu isi. La venue de Jésus a été décidée.
kuza kwa Yesu yabaye ingingo yafashwe kubw'urukundo ikunda abantu vyatumye izana. Yarumvise uko amerewe hamabona ko atamerewe neza turiko turahonera mu caha afata ingingo yo kuza. Pawulo igihe kimwe aratahuza ishengero ry'Ikorinto igice cya kabiri icete cya kabiri bambe igice cya 5:14 ngo l'amour de Dieu nous presse. Sinzi ko ari umuntu arasunikwa n'itiyo y'amazi itobotse cyangwa mwagiye mu ibarabara bakabatera ikamyo y'amazi. Ajya amazi aragukura ngaha gushira hehe hariya. Afise inkomezi zo gukura aho uri ahagusubiza iyo waje uva. Ntugenda kubera ubishaka, ugenda kubera inkomezi z'amazi. Alors wapplique iyo principe ku rukundo. Ngo urukundo rw'Imana ngo ruraguhagurutsa, ruragusunika, rugagica rugukoresheje. Nigo gwamanuye Yesu adataye ubumana yumva yomanuka no ngaha kwisi mu Kigobe. Yumva yoza kurondera icyayivuyeko. Ubundi Yesu yarafise uruhusha rwo kuguma muri kote ya justice. Yabwa ati jengire ngume mu kuguroka kwanje, ngume mwishavu ryanje mfitiye abanyavyaha, hamwe niyo ikitazohindukira nzohushura igihe kigeze. Ariko suka yavuga ati ndagororotse mugabo numva n'urukundo. Ndi Imana rurema sinashizweho nibanshizeho ndabakunda mugabo kandi numenga ngumye mu Mana bwanje noba ntaye kandi n'urukundo rwanje. Reka ndabikoreremo vyose. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Urukundo rw'Imana. Pawulo karatahuza ishengero ry'Ikorinto naye abwira ivyekeye urukundo, ugiye kuranga rurihangana, ntigwihayagiza, ntigwiciraho, ntigwishira imbere, ntigwishira inyungu zago n'ibindi. Uja gusanga atakaho na kamwe kari reflexive katugaruka ko na kamwe karimo. Mwene majambo gukunda ni kwiyibagira. Gukunda ni kutiyumvirako. Gukunda ni ukuraza ishinga n'ineza y'abandi. Gukunda ni kubona icyo umuntu akeneye ukumva niwe wogikora, pana kumesha ngo urakeneye we urakeneye. Gukunda ni kwishira mu kibanza cy'uwundi ukabona icyo akeneye maze ukabona ugira icyo ukoze bw'icyo muntu akironka. Kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nagenda babwire akantu k'umuntu ko kurondera ineza yacu karahari, karagoye. Simvuze nikagenda mugabo kagenda kagaba. Mugabo kugira ukaneshesha kumva mbega by'ukuri ndavye ingene Imana yanyihanganiye. Ninde nto kwihanganira. Ndavye ivy'Imana yampezagije. Ni kubiki naye ntogira uwo mpezagiye. Ndavye kuntu Imana nanje inyitwararika, nanje ntabo no kwitwararika. Ndavye kuntu Imana yampari ivyaha. Uyu muntu akaba nkore kino cyaha. None iki cyacho cyakica toute relation hagati ya jewe nawe. Mugihe naje Imana yihanganira ku munsi. Uguma wishe mu kibanza cy'uwundi, ukabona ico wokora kubw'abandi. Imana ihabwe icyubahiro. Ubundi keshe hari amajambo dukunda kandi biragoye no kuyatandukanya defwa. Ijambo urukundo, ijambo impuhwe, ijambo ikigongwe. Amour, miséricorde, compassion. N'amajambo akunda kwinjiranamo cyane, ariko nivyo mu nsiguro ndangura kintu sans lexical agomba gutandukana, mugara afisa hanahurira. Umuntu akunda n'umuntu ya developye umutima wo kwishira mu kibanza cy'uwundi, kandi yamaze kwishira mu kibanza cy'uwundi niyo ashobora no kuhosanta akumva bari umuntu ari karabamwo akumva ati none akeneye iki hama nshoboye iki kagico nkoze. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Urukundo Imana itadukunda yari kuduhana twari guhera muri Gehinomu. Ego n'ubwo Gehinomu hazobaho muri ruzotangwa abantu bazosha sindabihakana, mugabo nabazoba batakimbabazi z'Imana zatanzwe muri gwa rukundo. Nazo abanse ubutumwa bwiza ibihe byo kubaho kwabo vyose. Ariko Imana yarashe kugumana ukugoroka kwayo yongera igaragara mu rukundo iravuga ngo ndamanuka.
atarukundo ntushobora kubaka urugo, atarukundo ntushobora kurongora abantu, atarukundo ushobora kubana n'abantu batakwemera, atarukundo ushobora kubana n'umuntu yakuvuze nabi, atarukundo ntushobora kumva kumenga ujya mu ntara ukeneye. Wamundi uti kumenga je nta kibazo biteye, je umerewe neza, hama niyaronka ikibazo azokwisengera, nanjye narisengeye. Icyo ni kibazo. Urukundo, l'amour de Dieu nous presse. Urukundo rw'Imana rurasunika, ni pressoir, ruradurusha ingufu, ruraduskurana ukadushyira ahandi. Bene data, burya abakizwa bagiriye mu rukundo, isi yofatana, yobakurikira, kuko ruratiha. C'est une force d'attraction, ni inkomezi zikwega. Abakizwa babaye mu rukundo, bo bariko barakira ya kamere Imana bama bariko bariyaturako. Ngo twahango tout ce qui contribue à la piété. Kimwe mu bintu ushobora kwakira mu mitima ati narakunzwe, iyo ataba narakunzwe simba ndarahariwe ibyaha biraho, iyo ataba narakunzwe simba n'ukuri ngendagenda ngaha mu isi ya Bujumbura mfise imbabazi z'ibyaha. Imana yarankunze. Ko yankunze rero yaranyihanganiye. Ko yankunze rero hari ibintu byinshi Imana yagiye inkorera ko ntari merita, ntari imbereye. Ko yankunze ikampa ibyo ntabereye, reka n'abandi baronka ibyo batabereye, sinoza kubashira muri regime Imana itabashizemwo urukundo. Urukundo ntirushobora gutahurwa ata condition mbi yabaye. Burya urukundo ku bantu bahuza ntivugika burya. Burya n'amayemosi ari afise même onde magnétique. Burya ata muntu arakuvuga nabi ntuvuge ngo uramukunda. Akugurana ukamugurana, gusa urukundo n'ibishosho bihura. Niko ntibaba urukundo. Birahura gusa mu mwanya n'ama émission sur même onde magnétique. Birahura. Nagutuke hama mwana y'umukorana ikorwa umva umuhezagira. Nakubeshere hama umuhezagira. Avyare utere ibiganza vyawe hejuru n'indirimbo. Umwibarutse. Uravyumva? Numugurane ntagusubiza ya mbere na kabiri, ntagusubiza hama ya gatatu yamusubize. Ndakunda. Nayo ubundi byo guterurana, gushana ku mastatu, ngo nikibajo cyane ntiworaba, ngingabire y'Imana yo rekare gusa urukundo. Biracyahurira gusa. Biracyahura. Umunsi hagize umwe agwa mu cyaha, hagize umwe abakorera amakosa. Kera hari umuntu twashaka kugira tukanywa tukajyama amasaha 9, akatabyuka nka senkeretrani kudusopa amapantaro amahera twarara. Ugasaka umugoroba dimanche tiho turasanga ati none uyu mu gatondo twamututse ibitutsi bitagira uko bingana, ubwa ku mugoroba turi kuri cercle. Naho rutejeje urwo rukundo kameme twihanganye. Yesu Kristo niwe rukundo ruhebuje. Aragenda akakira amasengesho yacu akayakira. Ariko yakubita ku bimwe mu bisata imwe bitugiza akabona noire, urucu wirabura. Ako navuga ngo ntuzogaruke ngaha ubisuko. Avuga ati bandanye uzogenda usana jewe, bandanyuza. Nashira amaso kubikugora kuko ivyo arabizi, kandi bituma uca utahora kwa gukunda, kuko yo kwama kubwira ibyikunanira byose we ntiwogaruka. Imana ihabwa icyubahiro. Urukundo. Je naba ndiko ndiyivira, hari abantu banyigisha muri Bibiliya, mumbwe namwe mufataho aho mushaka. Muraho ikosa rya Ananiya n'ikosa rya Petero murabiriremereye. Ananiya ntiyahawe fausse déclaration, ntiyabeshe Kigobe. Sivyo yakoze none. Yagurije ibintu kandi yari inama yabo, nta cyageze cyo mu Barewi. Mwigusura mu byageze yari yapritse, yari inama y'abarongozi ati kubera condition turimwo je turagwishyura dufise hama tubeho nk'ishingiro. Acaragenda bigurisha mugabe n'umudamu cyavuga ati reka. Wewe ntuzi ko inyama zaduze. Na Karoli ntimusiko byagenze. Hari amacha bitwara uko nyene. Ariko Petero ikosa yakoze. Ikosa rya Petero ryo guharira.
nawe nzi uyo muntu uyo muntu wewe nijyame naramubonye nta nico ndanamuzi ko umuntu imura reka iryo ni rya mbere basubwiye uti niho bamusuriprenye amara mutima bacara influence négativement asanga yamuhakanye. Irya kabiri nta naho nahi bwamubona uwo muntu. Irya gatatu sindanamuzi ico uvuga sindanakizi. Sha uyo muntu yogura guharira mbaye wewe. Uyo muntu agoye guharira. Nico gituma abantu batemewe n'ibihugu, batemewe n'abavyeyi babo bigora ko baharira abo bantu babibakoreye. Kuko umuntu aguhakanye avuze ngo ntubaho. Avuze ko atakuzi ibyo uzo bibaze pasteur pi arabizi inkora arayizi mu Nyakabiga. Nyene bamwihakanye umuntu bapanze mu nzu bati kareke. Ninde ujya? Nijyame namubonye. Abwira umupolisi. Imana ija kubiri rancunier. Ari Imana idata. Yesu yari kuva mu mva tumbera kwa Petero ati ngo hano. Uzi imikate yanje wariye sha. Uzi ibinyuma byangu nta muntu yonkora akatagukoze ko wewe. Ubunye n'isi yasame mbone wanyitse. Urabona? Amajambo yawe urukundo guruheyi. Urabona iyo uhaze uravuga. Yaciye mukwega kugira ngo nzabonye ko afise kwakigwa. Imana ihabwe icyubahiro. Imana yacu irakunda. Urukundo guhagurukije Imana rukwiye guhagurutsa. Ukwiye kuraba hajya nyene vyanse. Hajya biko biragorera ni urukundo rutahurika. Niyo wabona ugenda wumva usunikwa wagutereye ubwo si urukundo n'imigenderanire. Nibisanzwe ntubihagarike mugabo ntuhabwira ngo uri kurakunda kwera uguranya bahuguranye utere bagutereye umaze imanza zabazi kumariye wapi. That's not love. Umunsi yarantutse yarambesheye yaranyambuye agahuzu ntanyemera uyo nyene niwe nkora igitano kaye nica nyiteze ko sosera la paix mbaye butungana. Imana ihabwe icyubahiro. Icya kabiri cyaranze Yesu ni kudashira imbere no droit. Nk'abantu uvuka mu isi y'u Burundi, nk'abantu bubatse ingo, wa mudamu uri ngaha nawe wa mugabo uri ngaha, hari ibintu wewe ufise comme avantage. Ubihabwa n'umuco w'ikirundi, ubihabwa n'imyaka ufise, ubihabwa n'amafaranga ufise, ubihabwa n'akazi ufise, urafise ibintu byo kwitukunisha tubete ujya vraiment indéniable vraiment. Aravyemerewe n'umukuru mu muhintebe. Burya ibituge ibyo twemerewe hari gihe Satani avyitiza akatuma tubiryohererwa ariko abandi ko bariko barapfa. Mana ndabe ngene nk'abapastori mu manza banigana n'intebe yacu bagakura ku ntebe ka oncle kaje katagira n'ikirato mu manza ngo pastor abanze kuronka aho yicara. Umuntu akazabona abayari yicaye ngo pastor araje. Hamutama n'abatuza ati mbe kujya muntu yapfuye ajya ni ministre nde oya ngo n'umupastori. None pastor ni batumye mva ku ntebe kubera yuko jewe ndiki sindi se wabo nje nta bucintaniye n'umwana agire yubaka urugo rwiwe no mwanya ugasanga ubu nawe cyabyita amavuta pastor Imana ikuje none ntiwakuzijwe oya ahubwo witijwe kugira ibintu byonone kare. Wari ukwiye kugumana ikibanza cyawe ko tintekana bajya saba onkle bo mukobwa none nibicare hamaje nta kibazo mu gusenga ndaja guharuka nibisa cyangwa mushintebe hajya muga mutamba ntagiye gushigwa inyuma aca nigira n'intambara zo mu mushaca komereka aca duga ati yo sinzosura kumaruka ibujumbura uzingene mamfashe nabi. Iyo utararekura
umugisha ntushika ku bandi. Uzugire hange abantu bakubashe, urubahwa uhabwa agateka ariko ntushigwe hejuru y'abandi. Agateka umuntu wese aragakeneye kazi na muntu. Twese turi mu ishusho y'Imana. Urutonde rwo mu mashengero, urutonde rwo mu nzego, urutonde rwo mu miryango nirubeho n'ibisanzwe, urafite icyo rukora, urutonde narwo rumva ku Mana. Ariko urutonde ntirushigweho hari abakinyijwe, hari abafashwe nabi, ha mucyo ugiye ngo okay barimenya je none. Yesu yarafise le droit yo guproklama ari mu ijuru ati bajya abantu bose nkuko n'isi yazanye n'ijambo niko no guhona kwacu guherengetera byari kuzaba n'ijambo ati umviriza aho nihanganye ni kera ase mpumure bose banyitse isi kirabaturiye byari gukunda. Niyagwa ati ndanezerewe ibimareka byose byikubita imbere yanje, ibinyabugimo byose byikubita imbere yanje, yariko bana yagendera muri droit céleste bikaryoha akaba mugiza bwiwe mugabo ntiyanezerewe na le droit yateza kuronka ikivyawe n'urukundo mu isi. Imana ihabwe icyubahiro. Kenshi mu ngo canke mu vyekeye indero y'abana, mu ngo abantu barakomeretsanya, umugabo agakomeretsa umugore ati umviriza ngoma nawe ko nanjye mfise aho mva, sivyo? Ngoma nawe ko nanjye mfise aho ko naye n'umuntu abara kujya nawe yobabara, azoza ajya azojya atariye azojya nakazi kiwe. Kumbe yatewe n'ibintu vyakahise vy'iwabo, yarakwiye kuronka umutima wa service yiwawe, mugabo kibaga kuri droit naye ndafise ico nshoboye, ndafise agateka nanje kanje, mugaca mucika abagabo wese kabakabaye. Abana b'ibinani batataye urukundo rw'abavyeyi naho bafise 20 urashobora gukoresha rezerere ugacika umukozi w'umwana wawe ukamuganiriza ivyekeye kuri se ari wamwambitse ari wo umugaburira ukanze kabireka asanzwe abizi ko ari umugaburira muga ntivyamuhinduye akeneye guhindurwa na service. Ivyanke mu mategeko manuka mu buntu hari gihe byo gico bizanye natwe nicyo cyatuzanye. Amadrua ivyo twemerewe birashobora gukoreshwa nabi bigatuma abitwa ko bohawe ubuntu bw'Imana basubira kure kandi barakwiye guhabwa ubuntu bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Icya gatatu nuko uje gukunda akwiye kubanza gukira ibikomere vyo mu mushaha wiwe. Ivyakozwe mu 9:36. Ivyakozwe n'intumwa 9:36 batubwira inkuru y'umwitwa Dorcas. Dorcas yari umuntu yari ahantu bita Iyopa. Bitubwira ngo Ivyakozwe mu 9:36 batubwira ngo kandi Iyopa hari umwigishwa witwa Tabita risobanurwa ngo Doruka. Dorcas. Dorcas ni jambo risigura ngo nifumbere canke birakunda kuncanga igeregere n'impongo ariko nimbujya bukoko mukunda kubona benshi barabujya iyo babufashe abahigi, sivyo? Uwo mugore yari nibikorwa vyiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi aragwara arapfa, bamaze kuhagira ikiziga ciwe bagishira mu nzu yo hejuru. 38 kandi kukiruda hari hafi y'Iyopa abigisha bumvise ko Petero ariyo ari bamutuma ko abantu babiri bamwinginga bati ntutebe kudushikira. Petero arikora ajana nabo, ashitseyo bamujana mu nzu muri ya nzu yo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira berekana amapfundo n'imitamana Doruka yapfunitse akiri muri bo. Petero abataramura bose arapfukama arasenga maze ahindukirira umuvyimba ati Tabita vyuka, arakanura maze abonye Petero aravyuka aricara uwo yarapfuye. Amufata ukuboko aramuhagarika maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana Iyopa hose, benshi bizera umwami Yesu maze amara iminsi myinshi Iyopa kwa Simoni umuhazi w'insato. Imana ihabwe icyubahiro. Mu muco w'Abaheburayo no mu kuntu isi yatahuye ibintu,
umuntu yita umupfakazi na kege cya Yesu yari umuntu atari mu bihe byoroshe. Umupfakazi yasigaye ntagira umugabo, kandi agateka n'uburinzi vy'umugore vyava ku mugabo. Vyashira ngo Dorukasi rero ntafise uburinzi, ntafise n'agateka. Sinivyo gusa, kubera ko ngira akora wenyene aronka buhera buke, ashoboye bike, hari ijambo ataronka mu miryango, hari ijambo ataronka mu manza, nta muntu akiza kumuhanuza, nta n'ukimusaba ikintu kiriya. Kubera iki? Asigaye ari umupfakazi, nta burinzi, nta buryo, nta gateka. Dorukasi iyo afatana n'ibihe, ino nkuru ivuga kuri Dorukasi yari kubirangira ati iyo Pawulo umuntu witwa Dorukasi arapfakara, hama acagwara indwara zo mu mutwe, hama acarasara, hama ararindira ko apfa, acarapfa, baca baramuhamba. Suko inkuru ivuga ngaha muri Bibiliya. Ariko Dorukasi ngo yari umupfakazi, mugabo ikindi ngo yari umwigishwa, ngo acafata kwitaho abandi bapfakazi nkawe. Kubera ko atahisemo igikomere, kubera ko atahisemwo kuvuga ati Imana yanjye ija kumbwira ingene bizogenda, sinari kurongogwa. Imana yanjye kumbwira nk'ibi, nari kuyisaba akaba ari jewe mpfa, hagasigara umugabo. Si bino vyimviro vyagendera muri Dorukasi. Dorukasi yahisemwo kuba wikimazi, yahisemwo gukira umutima. Yabihawe niki? Nakino bita ubwigishwa. Ubwigishwa ni urugendo umuntu yafatana n'Imana, kandi Imana igufise ifise umutima wawe, kandi Imana ikwakiriye igukiza ivyo twagiye turahura n'imiryango n'igihugu n'ahandi hose. Dorukasi yari yarakize ku buryo yumviye kuba atarakira. Iyo umuntu atarakira ibikomere, yigira le centre d'intérêt. Agomba abantu bose bamutelefone, bamwandikire message, abantu bose bagomba mwimvira ko, bose bamivye ari karabamwo, bamusengere, bamuramutse. Umuntu ari mu bibazo yama agomba kwisi yose ituruna muri we, kandi igatumura kuri we. Aho ntuburakira. Dorukasi bisigura ngo nta rubanza afitanye n'Imana, naho Imana yemeye ko apfakara. Dorukasi ntafite ikibazo kuvyekera volonté de Dieu, arazi ko umuntu aremwe igihe cyo gupfa kiba gipanzwe. Yabwiye ati Imana yamumpaye igihe cyo umugabo wanje ataha carageze, reka mbe mu bihe bikurikira ndumwigishwa, ndiko mba uwikimazi nkorera abandi. Dorukasi ntiyabaho yikompara n'abandi. Ntiyavuze ati jewe simvugishwa, sinerekwa, je sindi mu protokole, je sindi mu korale. Sivyo yagomba, yahisemwo imashini akudra. Dorukasi yagize umwitwariko w'abandi kuko yabanje kubukizwa n'Imana yiwe, akira ibikomere. Iyo umuntu atarakira ibikomere, akumva ibindi byose bitumbiye ahantu umenga bihenze, bari kubizaniwe. Iyo umuntu atarakira ibikomere, nibidakomeretsa bibana yimukomeretsa. Itanganika, imvura, aya mazi biramukomeretsa, yama ariko aravirirana. Ariko nagenda kubwire, ukwiye kugenda imbere y'Imana ikakwereka qui réellement tu es. Urafite ibyakubayeho kandi nta kosa ubifisemo. L'histoire tu ne vas pas influencer, nibisanzwe. Kubura abavyeyi, gushomera igihe kirekire, kubwira amajambo ntacu uzovamwo, kwita amazina atariyo, si wabigize n'abantu bataramenya Imana babikoze. Ikosa ufise nuko wabigize umwambaro. Ukwiye kugenda imbere y'Imana ati Imana nkiza igikomere, nkiza igikomere. Ndafise kutumva ko nakiriwe n'abandi, uko ntakiwe niko ntakira n'abandi. Ndafise kudaharira niko nawe nibanza ko nanje Imana itampariye. Ndafise igikomere. Dorukasi vy'ukuri n'umuntu yari yarakize ibikomere vya kahise. Wewe wumva gute mu mutima? Urinde kubera iki gutwenga kwawe umenga ubanza gukora ibiharuro birebire? Kubera iki banezere undi muntu wowe umenga nta cyabaye? Kubera iki arantu ugera ntudonoke? Kubera iki arantu umenga ntukunditse? Kubera udashobora kumva ko umuntu akuravye mu maso atari karakugaya? Kubera iki? Hari abantu baravye mu maso cyangwa ngo aragaya nani? Nuni yagana ko haco yavuze. Hari abantu bashaka kurana amasogonda 30 muri abo maso. Haco ngo urumva turabane hama ndakubone. Siko nakugaya niko ndaba wewe, niwe sinakuzi izina. Ntituzinanye, siko nakugaya.
mugabo ufise ibibazo by'iwawe uja kubona ibintu usanganywe ati bitavuye mu byo niko navuga jewe. Twe turagana ku ijambo ry'Imana, ndakuravye mu maso ikibazo kiri hehe? Nivyo usanganywe. Kubera iki hari ukuntu bakubuza uruhanga rwawe rumeze, umushatsi wawe umeze, izuru ryawe rimeze, umunwa wawe umeze, hari ukuntu wibaza ko umeze kuko ariko bakubwiye igihe bari kurakura ariko sivyo ariko ndabona. Ivyo rero babwiye barabwira sivyo. Ukwiye kurondera ikimane kuvuga ko kuko nagenda babwire naho rondera kuwa abantu bakunda ntuzokundwa na bose. Kera bavuga ngo ujya mwana araremetse we, ntawe uremetse. Bose barashizweho. Araremetse he? Reka baratubisha. Dukwiye kwakira uko tumeze, niyo hoba hari ibintu societe yacu ubona ko menga si bya kuri twebwe, nishobora kubigira icyo bihinduye ko nivyakira uko nyene. Ego nivyakira uko nyene uko nacyo shaka kubikorako, itatwakiriye n'ifite ikibazo je sadwa je ndiyakira mu mwami. Dushobora kumpora uko nkoze mu ruhanga n'ingene ndeha ngo cegiriga amahoro make muri jewe ngo nuko ngo ndabantu imbere abantu batanyimira. Nakazi kabo. Izi ntambara ziwabo kuko ikintu ndajijamo jewe. Intambara z'abantu kuzibarekera hama tukiyora amahoro hamwe na mpemu yera. Upima 08 kuye kuja muri basket. Haleluya barakina mwena. Barakina kubera ingahe imbere benshi iyo tubaye ntaye menga bari ko bakora ibiharo birebire. Haleluya igihumbi nazizi ngahe. Haleluya urumva bene data hano naragoye. Haleluya vuga icyakuzanye kuko nuri kurakora test. Nta kibazo uri kurakora cyo kwemego ni wewe nye twaguheta ukuzi turakuzi washaka ibyo wagiye tuganza turakuzi rero nta bibazo uri kurakora dukeneye ibyo nyine byakuzanye yo nta niyo dukeneye. Urumva mumbare no kuri hari gihe usambuze nabi urumva reka kuduha veritisa. Niyo twavuga nabi turaja kuvyumva kandi turaja kubyihanganira. Nta convocation utangana. Ntuja gutana convocation. Soyez à l'aise. Twakire uko tumeze, twakire ivyatubayeko, twakire ko imbere y'abantu cyo gico dukoze kikemegwa, twakire inkomezi ziri muri twebwe, indukubita amaso kubitugora ngo duseke twama dufise uruhagara muri twebwe. Abi ntaco bishikara ku muntu. Bituma habwo n'ivy'Imana ziri muri twebwe vy'ingabire n'impano biba inibe bikaca binyohwa. Imana habwe icubahiro. Alleluia. Kukiri bikomere. Urinde wewe. Comment tu interprètes ton histoire? Wewe vyakoye ko byose byinterpreta gute? Jewe ivyambaye ko byose ndazigira ni conséquence du péché adamique ngarukira ngaho. Ibintu byambaye ko byose muri kaje gati ni ingaruka z'icyaha cyakoze na Adam, papa arashikirwa, leta irashikirwa, umuntu kanaka arashikirwa. Ubu rero barakorije na Satani niko mfatana n'ivyo nshobora ku influence jewe. Imana habe cyubahiro. Alleluia. Alleluia. Icyakane cyanyuma uja gukunda, uja gukorera abandi n'umuntu adakengera ivyo ashoboye. Bene data mwaza kwishengero y'imwe Dorokasi yari imuzi gute? Dorokasi yopa mu ishengero ryaho yarazwi cyane. Yari mutayeri. Bebaza ko abantu bose bashima ngene barira. Sinibaza. Haige usanga atari impuza abarongozi yari bwashone. Ariko yarafise umugwi w'abapfakazi yamaze gutora agenda arajishira impuzu ku buntu. Iyagwa muri kwishushanya n'abandi. Akagwa umutego wo kurondera kwikompara n'abandi. Agaca abwira ati Mana kubera ko utamaye kwerekwa rabi ingene piyo yerekwa none nibise mwe yari kore karagora Imana ati ndakona kuri machine à coudre. Niyakenge ivyo ashoboye. Ntiyavuze ati reka abandi bo baraja muri protocole basi iyo bafise agahuzu keza bakakabona. Je nta mwanya kuzambara mfise kubera ikamana naje makandi karyo. Dorokasi yaranezerewe ubutayeri kandi agenda abwira icyatumye habizuka hakaba nuko igisagara cyopa gikigwa n'umutumwa bwiza si evangelisation yakozwe na famille terre cyangwa na cellule terre cyangwa na departement ya mission vyavuye ku gitayeri. Imvi gitayeri gihindura igisagara departement ya mission yananiwe
aho ndi muco byumva mission yananiwe ariko igitaye kiraza mu vyuro mu gisagara. Imana ihabwe icyubahiro. Ntiyakengeye ingabire ziwe. Hari umuntu umwe ntazopfa nibage naho ntamubonye, sinamubonye n'amaso yiwaje, ariko n'inkuru yatewe nk'inkuru. Habaye inkuru y'abantu baje ngaho ibuntu yavuye muri Amerika, bazingene bangana. Abanyamerika baravyibushe n'abayibride baravanze n'amahanga menshi, bafise ubwoya, bafise amaboko n'inkaje gatanu. Bari mu materiye, umugabo umwe munini cyane akavuga ati genda kumbuye iwacu muri Amerika usubire mu gikorwa canje. Ayivuga ngo inshuro nyinshi abarundi bari kumwe n'abatisha genda keneye kumenya uyu muri kinakora muri Amerika. Ubwo siwe nyene Boeing, siwe nyene McDonald's, siwe nyene Miami Beach. Uwo muri kumenga afise ibintu byinshi bimwinjiriza hariya, yumva bikumbuye bwe nakuraba ingene noti zinjiye. Barabazanya bateba bashika ko bazana ati tubwire so tip ujya muntu akora iki hariya. Uzinshi yabahaye bamwe mureze ko ndamaze kwitera inkuru, sinzoyihiba nzoyivuga ifubi barambira kuko iracisha bugufi. Ati kiyega ubona naho ubona runini ari runini cyane. Rujya ingabire no impano nahari Imana yarutumbereje. Hariho bloke y'amatwarete y'abapastori niyo rukora, hajya nivyo rukumbuye, nta bindi rukumbuye gukora amatwarete y'abapastori ko nico kintu Imana yashyize ku mutima wiwe. Iyo avuga ati Mana ndakwingize na uyu munsi uzunkuze injuru nanje ngende imbere Mana nanje mvuge umwe haleluya zibiri, sivya sengera. Yasenga ko yobandanya akora ivy'Imana ze ku mutima wiwe, natajurunare nimwe ibirimwo, natarapapuro na rumwe asinya, natantaye bamuzanira arazi ko reka arakora icyo Imana yamuhamagariye. Kandi avuga ati pastor agiye hariya muri twaza agasanga hameze neza, imerewe arumva amerewe neza, hacagenda akigisha ameze neza. Kudakengera impano zawe, kudakengera ivyo ushoboye. Imana ihabwe icyubahiro. Benshi bakunda visibility, bakunda kanosha kuri statue, ndashima Imana sha hari ibintu Imana yakoze kuko vyakoneye kukugumamwo. Kora bijya binyegeye kuko Imana yagombye yuko binyegera bizozana impinduka ku bantu, nawe utoronka ikinyamakuru kibigira ko enquête. Benshi bakunda visibility, bakunda ikivugwe, bakunda kantu hari Imana yori ndodesha verime kanyereka amabanga amwe Mw'Ishengero. N'amabanga y'igihugu ndayaronka. Amabanga nta gihugu ndaje ndamenya hajya kwana karayinja ndamenya. None niwo bimenye ukabihora none. Urumva iyo umuntu ataronse raporo kuco ari, ataronse commentaire kuvyakora umenga ntari karakora. Ega twe bantu badukota n'ijuru sabana. Nico gituma ukavuze ko hawe ivy'inyuma, korera inyuma. Ukora inyuma harabaho. Ubundi mwibanke ukomeye n'ujye usanga ryakira amahera yawe. Mwibanke umuntu akomeye n'ryakira amahera yawe ni wa wundi w'inyuma cyo bita back office. Umwica ahantu bagatinyura ha gauche à droite ati duga guma ngaho gatuma ndamwa vertice manuka ujya nyene ni wahambaye. Rebeshe ngo bakumenyekana imenyekane, kirazira kurondera kumenyekana. Kora bijya bintu bisanzwe bijya nyene birubatse igihugu, birubatse umuryango, birubatse ishengero. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo turavuga gukorera abandi nuko dushobora turiko turagomba ko Imana izana umugisha ikawusha muri twebwe, ikawushikana ku bantu biciye mu mpano twahawe cyangwa bire twahawe, niyo zoba zidakunditse, niyo zoba zishikira abantu bakeya, niyo zoba zasaba ibintu birebire ngo abantu bagice babivuze ko hora we babikora. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma bene data hari ibintu byabera sinko marabona umega bisa nibikengeretse. Iyo twe turakira nama za pastor ngaha dutekera ngaha hama iyo ugiye mu nama zawe zo kazi bagufata neza kandi ko sikaba gatunganije umenye ibyo wacu birakengeretse ngaha Mw'Ishengero. Iga niko bimeze igihe cya Yesu cyo hari uko nyene
ntuzurondere ko ivy'Imana bigira amastandare international, ntuzopfa ubishitseko. Ivy'Imana bizokwama biciye bugufi kuko ntibitahurika neza. Uzokwama usanga ibintu bidatonze mw'ishengero, usanga inama yatumwe ko batiteguye neza, hariya niho Imana itahurirwa nyene. Kuko ivy'impwemu biragoye gutondeka 100%. Tubikoreramo turabizi, ngomba upange, mwema arabipangura kugira bari yubaha ntibubahawe wewe. Ayo bundi abanyarutonde baruzuye mu mashengero. Mugabo mwema arakora akantu nk'ikiwe nyene. Koresha impano. Umuntu ashaka kuza ari umugabo mu kazi bamugururira akaza kuvoma amazi ngaha kuri eglise dutwakira abapastori. Kandi muhiriwe bavuga ati mutama arashitse. N'umubuga asaba uruhushya ati ninjire sininjire washitse. Mugabo akaza akavoma amazi, akaza agatonora ibitoki, muhiriwe atabitonora ko karapanza mukozi arahari. Akaza agakoropa ngaha kandi yiyubashe. Uwo n'umuntu yamaze kumenya akarangamutima k'Imana. Ndavuga ngo jewe ngo muje nkora ibintu bibaye ngo ntimusabire ivyo nyine wita bibaye n'ivy'Imana irabikiri muri ivyo cyita urukundo ikavuga ati kirasumba kijya kigaragara atarukundo rukirimwo. Ntusuzugura impano zawe, ntusuzugura ivyo ushoboye, ntusuzugure nimba wumva muri we bari protocol genda ukora ico nyene, nimba wumva gukoropa genda ukorope, nimba wumva ikintu cyose gisanzwe parking kuzuba n'ibindi ivyo nyene genda ubiricaye muri ivyo nivyo bihezagira umutima w'Imana. Ni wagomba kuja mu vy'abandi uzogomba kuba urufi ruje ku musozi ni ushobora kubandanya ruba. Dorcas yavuga ati sha kujya abantu nk'aba bakeneye psychologue vraiment akomeye. Abantu nk'aba bakaza bakeneye umuntu ababaho aba hafi afise itunga ko barakunda kugurana mugabo kandi afise ubwenge mvyekeye ivyaviko by'inyifato la psychologie uwo yoshobora kubafasha vraiment. Ariko jewe wapi ntibangora mbisi ibibazo by'iwanje yaciye bamuri baterega harahandi no bakorako reka ndaba baririre ku buntu. Imana ihabwe icyubahiro. Ishengero ntiryubakwa n'umugumwe w'abantu bize. Nagenda abwira ishengero twese twarize ntiryubaho. Ivyo mukimenye. Ishengero ry'abantu bize biragoye ko ribaho, harakena batize. Kandi ishengero ryose bose bakora heza ntiryubaho, bahembwa neza bose wapi ntiryubaho. Nibikunda. Nibanze hagira abantu batagira bari haruwaye n'abari haruwaye z'imyaka 2 cyarimwe. Imana yaducanga cyangwa sinzi kuri abibona. Irafata wa cyakemutse ikakibashira hamwe nawo kitarigera kinigwa. Ikabicanga kugira ngo babandi cyakemuka ikibashira umutima wabo kitarigwa. Igiye gikemuke kame. Turakenewe twese ngaha. Abatize aha barakenewe, abize barakenewe, abashomeri barakenewe, abadashomereye barakenewe, abazi ururimi rumwe rwitwa Kirundi barakenewe ngaha. Kugira batwigishe kugira hane guca bugufi. Iyo uhagacira ibintu byose bikuriko ntushobora kwikengera, ntushobora gusuzugura ikintu cyose Imana ize ku mutima wawe. Ikintu cyose zikukunda mu ishengero kora n'abakijejwe ugishire mu ngiro kubw'urukundo rw'Imana kubw'umuhamagaro gushitsa ikimana yakuremeye. Uzosanga ishengero ryubatswe na bose atarakagwe kamwe kise ngo nakabakozi b'Imana bakaca bagomba kubikora bonyene muga hari ibindi biko biraba inibe. Dukore Imana bitugize byose. Mu miryango yacu hari abantu badukeneye, bakeneye juste kubaramusa kwacu, bakeneye kubaterera amahera 2,355, bakeneye impu zacu zabuze aho zibitwa, bakeneye ibyo bintu byose ubumenga we birasanzwe kuko ubimaranye igihe kirekire kumba wundi kidasanzwe. Imana ihabwe icyubahiro. Iyumvire ku bintu ushoboye. I Yerusalemu barabwirwa ngo erega hagiye kuza uruzuba, bibwira intumwa Imana ikiye kumubwishwa Agabo. Bamaze kumva uruzuba ngo baciye begeranya ivyo kurya bizofasha abantu Yerusalemu uruzuba ruteye. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu akije inawe kwa Petero akamukiza malaria ngo yaciye amuja kumuzimana.
iyo Imana ikoze kuri wewe nugira ukore ku bandi. Iyo Imana ikoretse ikibazo ugira ugishire kuri statut cyangwa kivuge nugira ugira icyo gikozeko. Icambere cyoco ni ugisengero. Burya ubutwara ubonye kwishengero ukumva wihutiye kuvuga utihutiye kusengera uri faible. Byakunaniye. Strategie yawe yabaye mbi. Senga bikenewe nahore ubandanye usenga niyo wajya kuganiza umuntu azoba ari mu ntumbero yo gico mutoye comme solution ya propose kuri cyanke uriye. Imana yawe icubahiro. Haleluya. Iyo turatanga amakomunike ngaha ntiwica amatwi. Andika muri kane kujya wandika n'inyigisho. Batubiye ko 22 gushika 24 ari ikorane. Basavye amashuka genda uyizane iyo shuka kuko iyo shuka nahari nziza cyane uyikunda abadamu nako murakunda amashuka uyiza kijya nyene ukunda ukizana n'Imana nezerwa cyane. Gusa natwe bizogera tugifate neza ko si byiza ko tubifata nabi tugerageze natwe kigugaruke ko mbwa kimeze neza wumve ko watanitse agaciro bwo kandi ugomba kunezereza Imana natwe tugifate neza. Imana yawe icubahiro. Ubonye hari umuntu ubona umenga impuzu yo waramaze kuyiburuka kubera ko wayiburutse kubera ari imwe kubera ko kumuyiboroka none niho gero kayihindura none genda uyihindure genda mu telefone muri viriti nyarutsa ndihuta zuri kari kimba hubwira zuriruka tumbera ngaha baguye nshasha ngaha bene data nukure kure bijya dukunda igihe cyo kwikunda cyararenganye cyari cyakera ni wiyibagira Imana izokwibuka ni wicishikara Imana izokureka bibanza bihere ucugaruka gusenga kandi wari ko wabironse hakirikara. Impuzu tanga ibintu mbunya ko abandi bantu bafise nawe unezerwa bijye bikunezera n'abandi bandi ati naje kombera bana bandi ko babera. Imana yabwe icubahiro. Ubuzima bwacu ni twikunde kuko twikunze Imana yabwe icubahiro ariko dukunze Imana ivuga ngo bari ko bagaragara nkuko meze hajya mu isi bari ko bakora nkuko nabakoreye bari ko biyumvira ku bandi bari ko barazwa ishinga n'ineza y'abandi. Imana yabwe icubahiro ko mu ndaba muranezerewe negenda babwire bene data ubuzima bwacu dufise amasezerano akomeye yuko Imana itazoduta sivyo dufise ngo sinzobata kandi iryo jambo ugiye apritseko riratuma naho utari kurabona ibintu biza uko bishaka uguma witeza Imana. Nico gituma ugiye kuraba abantu bagize ico babamarira Imana mu mugambi wayo n'abantu birekuye. Nene ndakubaze wishize mu kibana cya wa mupfakazi w'Izarefati we wari gucumba kajya karo kamwe kari gasigaye wewe ariko yaragacumbye bimuviramwo umugisha uko ngo atasubiye kuburiranirwa kubera yarekuye. Yesu yarekuye icubahiro ahabwa izina rengengo yane mazina yose ibanga ry'abarekura nibo basubira bagacakira ariko ibanga ry'abishijikara bafise ibikomere by'ubuzima nivyo barekorta nivyo bimbura barishishikaye emwe baregeranya none bibaheze ko bumenga mbega Imana izompezagira none ihezagira iki kandi wataco wigize nawe uhezagira abandi. Imana irifuza gutanga mwe bigomba kuguha ibona aho bizoshikira. Imana irifuza gutanga mwe bigomba ko nawe uzomugisha ku bandi. Yesu abahezage cyane gose tuvyaguruka. Turakeneye kumva urukundo rw'Imana mitima yacu kandi ibyo urukundo si santima si ukuvyumva urukundo ni ukwizera. Est-ce que tu te sens aimé? Wumva ukunditse imbere y'Imana wumva warakira urukundo rw'Imana wumva ko Imana igukunda wumva ko umenga Imana yawe muri kumwe mu byo ikoramo byose ntushobora kwita abandi utumva ko Imana igukunda kandi urukundo no kwizera kwacu. Imana nta yindi preuve nta kindi kimenyamya ikizana mw'icyo gikunda atari kiya cyagaragaye muri Yesu. Utangure gusenga Imana ndagomba usubire communique usubire uvyura urukundo mu mitima wanje tuguha icyubahiro Mana yo mwijuru
ndaguhezagira wewe wankunze urukundo ntari imbereye, wankunze urukundo ntakwatse, nagwisanzemwo, rwatumye umparira, rwatumye unyihanganira, rwatumye indondera, rwatumye umparira icyaha canje, rwatumye wemera kwitwa umukuru wa dayimoni, rwatumye wemera kubabazwa ugakubita ibiboko byinshi ugacubita icumu rubavu, rwatumye witwa amazina atari rwawe, rwatumye ugoka, rwatumye wita ikivume kugira ngo ndonke Mana. Ndifuza kubandanya inkomeni kugora rukundo, ndifuza gusura kubandanya ugendera mu byumviro byanje, unahuza kandi unyibutsa urukundo wankunze Mana. Ubuzima bwanje Mwami, nubwo umwe wese turi kumwe hano Mwami, udukomunike, usubire twagure mu rukundo Mwami, usubire twagure mu kwizera kwacu ko dukundwa, usubire twibutse ingene uguverna tout par l'amour, utwara byose mu rukundo Mana. Imitima yacu nigene mu kononekara, nigene mu komantara, nigendere mu gutara gutariko, imitima yacu dutahura imbabazi twahawe Mana. Turaguhezagiye Mana yo mwijuru. Twabonye ngo kandi ngo uza gukorera abandi n'umuntu by'ukuri adashira imbere ivyo yemerewe. Des fois uranezerwa uri urubahwa abandi bamerewe nabi, des fois urumva ko iyo ugize icuronsa abandi bamerewe nabi bikakunezera, ariko subwira ati Mana nkoresha kubw'inyungu zawe nitongo ndasuma mu gihugu, mu muryango, mw'ishengero n'ahandi, umutima wanje sinsuye kunezerwa amadroit sociaux, amadroit professionnel nahabaho akeneye kuba urutonde, ariko kaba kajyo guserva ntikaba kajyo kuguteraniza canke kwica ivy'abandi. Nyene cyubahiro Mana yacu, turaguhaye cyubahiro nyene, turaguhaye imitima yacu Mwami, turaguhezagiye Mana yo mwijuru, turakweretse aho baduha icyubahiro, turakweretse Mwami Mana aho bemera icyo turi bakakigira kinini ya cyane igatuma abandi bamererwa nabi, utubabarire Mwami, ariko imitima yacu uyikoreshe, dukoreshe icyo turi kugira ngo abandi bahabwe umugisha Mwami Mana. Abakozi bo mu nzu, aho duhita aho dusumba imyaka, aho turongoye mu buzi, tubone ko arakajya ko kubaserva, nitubone l'autorité gusa, tubone rolanga d'amour yo habera Mwami. Turasaba imbabazi aho twagiye tubicako, tugakoresha amajambo atariyo, tugakora dugafata ingo zidatuma n'abandi bumva bakubaho gatekana n'icyubahiro. Mana duharire ako dushoboze gukosora Mwami. Turagushimiye Mwami. Twabonye kandi ngo turakeneye gukira ibikomere vya kahise kugira ngo tubone inyungu z'abandi, ntitubone inyungu zacu. Ni kenshi bamwe muvumenga Imana hari kitabakoreye, hari na muvumenga Imana yarakoze ikosa mu buzima bwabo kubitabakoreye kiriya. Saba ikigongwe, saba ikigongwe Imana ahantu wayitumye urutoke, saba ikigongwe Imana ahantu wagendeye mu vyumviro ubona kumenga Imana yawe niyo yagize ikosa. Saba Imana igukize umubabaro watewe n'ivyakubaye ko muri kahise, uti ndakeneye gukira, ndakeneye mpwemu yera nkize, ndakeneye ijambo ryawe risohoye kunyubaka, ndakeneye risohoye kundefinisa nk'uko ndi muri Kristo Yesu. Ntusamare, ubandanye usenga, ubandanye usenga, ganira n'Imana yawe, shikana umutima ukumeze, yishikana ivyo vyakubabaje, yishikana ivyo nyene vyama ariko birakuza mu vyumviro, bigusigura ukutari, bikudefinisa mal, ivyo nyene bisore umutima wawe. Rondera ijambo wiyaturako rivanye na Yesu Kristo yakugize, rondera icuri mu Mana, bwira Imana uti Mana unsomoze umuti ivyo byambayeko, unkize ibikomere. Ndaguhezagira Mana yo mwijuru. Harababajwe n'amakarenganyo bahuriye mu miryango, harababajwe n'ingene histoire yagenze mu kubaho kwabo, harababajwe n'ivyo kwishengero babavuze ko canke ingene babafashe. Mana kiza mwene iyo mitima Mwami Mana, tanga koroherwa biciye mu ijambo hamwe na mpwemu. Mana utangure kubabwira ico bari, ubabwire ko ari abana bawe bafise Mwami héritage glorieux dans les lieux célestes, bafise kutabagwa nawe mu bihe byose Mwami. Ubahezagire Mwami, ubaha umugisha,
icyubahiro mwami kibe kuri wewe mwami, icyubahiro kibe kuri wewe mwami. Haleluya. Twabonye ngo abaja gukorera abandi ntibakengera icyo bashoboye, ntibakengera impano, ntibakengera ingabire zabo, ahubwo barabona ko ari ikibitsanyo, barabona ko ari umugisha Imana yifuza gutanga ku bandi. Harabagiye barabivamwo, harabagiye barabiheba, harababikengereye. Ariko icyo nyine wumva kiya nyene ushoboye gishikana imbere Imana, ndamva gukoresha ino mpano yanje. Nimba warafashe ingingo mbi yo guhagarika bimwe bimwe, tangura kwatura uti mwami ndagomba gusura guhaguka hamwe na mpwemu yera, ndagomba gusura gukora ibyo wandemeye, ndagomba gusura gushikana ikimazo cyo gukenguruka, ndagomba gusura gushikana impano n'ingabire ku birenge vyawe. Tangura gusenga wishikana, kandi ntutinye gusaba ikigongwe. Erega nibibi wakoze ufatinye guheba ibintu, tangura gusenga, tangura kubwira Imana, tangura kwirekura imbere y'Imana. Fata angaje hamwe n'Imana, rekura umutima wawe. Aho ufise ubwoba mu kuboko kwawe, rekura imbere y'Imana. Imana ndakwihaye. Kumuri cyatumye biheba bwari ubwinshi bw'ibyo ujejwe mu kazi, mu rugo n'ahandi. Ariko ndagenda ubwire, ukeneye inindinganizo nshasha, ukeneye urundi rutonde rushasha, ukeneye kundi gufata ingogo nshasha, ukeneye kundi gushozwa na mpwemu. Nico gituma umwisukako uti Mana nshoboza. Mana ndaguhezagiye Mana. Umuntu wese ariko arasenga Mana, ariko arumva yuko hari ahantu yahesheje, ari ahantu yahevye ibintu kandi vyava iwawe, ari ahantu yahevye ibintu kandi wari umugisha ugomba gutanga ku bandi, yari ikibitsanyo. Mana umuhimbabazi, ariko umuhagurutse muri mpwemu mw'izina rya Yesu Kristo. Ahaguruke mu nkomezi nsha, umuhe kwiyubura mu nkomezi nsha, ahaguruke mu yindi zere, mu yindi passion, animé par le Saint-Esprit, animé par l'amour. Ahaguruke mu muryango, ahaguruke mw'Ishengero, ahaguruke muri serire, muri departement, ahaguruke muri nosi yawe. Ayibera umugisha kubera icyo wamubikije Mwana. Waturemye kubw'abandi, kubw'iciro cyawe Mwana. Yesu turagushimiye kuri Imana ivuga gusenga kwacu Mwana. Turagushimiye kuno mugoroba uduhaye no jambo. Turagushimiye ku mutima nk'uyu uduhaye. Turagushimiye ko waduhaye ubuntu bwo gukora ivyera. Turagushimiye ko dukikije kuba des tunnels z'umugisha wawe Mana, des canaux de transmission de ta grâce. Uca muri twebwe isi igahabwa umugisha, uca muri twebwe abantu bakiga ku rukundo rwawe, uca muri twebwe abantu bakiga imbabazi, uca muri twebwe abantu bakambara, uca muri twebwe abantu bagafungura, uca muri twebwe abantu Mwami bagasubira kuronka amahoro n'umunezero mu mitima yabo, uca muri twebwe abantu bagasubira kumva ivyizigiro vyakazoza. Dushoboze kutahote na ta grâce, dushoboze kudasubira kuzibira ibyo bifuza gukora Mwami. Utubabarira aho twagumije ibyawe, ariko duhagurutse mu nkomezisha Mwami. Umuntu wese ari hano umuhezagire, uduhezagire twese, uduhe kwakira imbabazi no kuzitanga ahandi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.